jewe nitwa Dr Ndayishimiye Jean Bosco, nkaba maze ikiringo gito mu kigo ca kaminuza nk'umuyobozi waco nkuko mwavyumvise. Hera itariki 18 z'ukwicenda 2004. Ico gihe rero jewe maze kumenyeshwa ko ngiye gushingwa amabanga, hari vyinshi nabonye, hari vyinshi numvise. Mugo mu vyinshi nabonye nuko ishure mpuzamakungu, ishure kaminuza mpuzamakungu rya Equateur narisanze riri mu bibazo navyo mu buzima bw'ishure ntibibura. Ngishika abari bajejwe ishure imbere y'amategeko barambariye iti vuga abaserukira ishirahamwe IDB yari ryatumye iryo shure kaminuza mpuzamakungu Equateur ribaho, barambwiye icatumye bandondera, barambwira n'imvo nyamukuru ko muvyo nabajije mbega none ko munshizeho hariho uyundi vyagenze gute. Barambwira ikinyamukuru catumye ahava, naco ngira mwacyumvise, cabaye ikibazo c'uko habaho cane mwavuze yuko harabaye ibibazo vyo mu butungane, kandi nkuko amategeko abigenga, iyo ishirahamwe ribonye yuko mu bikorwa vyayo ikarangura hariho uwafatiriwe mu kiringo kinaka, birabisabira uburenganzira bw'uko inzego zohinduka canke zikongerezwa. Niryo shirahamwe rero IGD ryaciye ritanga uburenganzira yuko uwahora riserukira imbere y'amategeko muri leta yohindurwa, baca bahashira uyu mubonye mwariko muravugana. Iyo rero muko muvugana ariwe Jean Marie yabasiguriye neza ingene vyagenze mu vyo nawe yarajejwe, yateze gushasha izindi nzego shasha kugira ngo igikorwa bishinze cyo guteza imbere indero mu gihugu, mu gushinga kaminuza mpuzamakungu Equateur, ko mu bintu bikuru kaminuza ashaka gushika ku ntumbero yuko turavye mu gihugu aho tugeze mu gihugu kiri hagati mu bindi bihugu, mvuga ururimi rw'icongereza nirwo rurimi cane ishure kaminuza mpuzamakungu Equateur rushira imbere mu vyigwa vyabo. Camurabana mu bisata rufise igisata ca administrative des affaires, gestion des affaires, n'igisata ca TIC. Ivyigwa vyose vyigwa cane mu congereza, bwijana kwijana n'icongereza cigishwa. Tugiye rero bamaze kubona uko hari ibikorwa biko biratinda, ariko biratwegera neza ku mpamvu z'uko hariho abahora bariyoboye batari hafi, abandi nabo bafatiriwe, abandi nabo bashoboye kuba bariko barakurikirana mu butungane. Byaciye nanje rero nyizera kugira ngo nshobore kubandanya ibikorwa. Ibikorwa nyamukuru vyaciye bimfata ku mutima, ca igikorwa cerekeye abanyeshure, ko mu vyo nabonye nasanze abanyeshure hari abanyeshure bafise imyidogo ijanye nuko impamyabushobozi zabo bakoreye bateko barazironka. Jewe wanje cabaye ikibazo nyamukuru, kuko sinatawe ukungene umunyeshure yaje bakamwakira bakamwigisha kuva mu mwaka wa mbere akaba mu mwaka wa gatatu agaheza, mugabo hagira yuko bamuha impamyabushobozi yiwe hakabamwo ibibazo. Navyo bibazo vyatiye bituma rero yuko inzego zimwe zitaboneka bivanye n'ibintu bijanye no mu butunzi. Navyo ngira ngo by'ubutunzi tuza kuronka umuvugizi w'ishure
aho tugira ngene vyagiye bagenda bimwe bimwe. Kaminuza y'Ubugema rero ifitaniye partenariat na kaminuza mpuzamakungu ya Equateur. Vyasigwa yuko abanyeshuri bavuye kuri kaminuza mpuzamakungu ya Equateur baja kwiga kaminuza y'Ubugema, hanyuma akaba rero igice c'amafaranga abanyeshuri barishe kaminuza mpuzamakungu ya Equateur catiza kurihwa muri kaminuza y'Ubugema. Abo mafaranga abanyeshuri barayarishe, hanyuma amafaranga kandi ateza kugenda kuri kaminuza y'Ubugema mu vyerekanye vyanditse ko amafaranga abaserukira ishure bayakuye muri mu kigega ca kaminuza mpuzamakungu Equateur bayajana ku kaminuza y'Ubugema. Mugabo cyatangaje rero nuko basanze mu bashikije basanze abo mafaranga atashitse ku kaminuza y'Ubugema, ari naho rero kaminuza y'Ubugema yaciye tubwira yuko abanyeshure bigishije ntibarihiwe, bisigwa yuko abanyeshure bashaka kuronka uburenganzira bwo kuronka impamyabushobozi zabo. Mukunda rero yuko izo conflit interne mbuga utumvikana hagati y'ababa barongoye ishure n'abaserukira ishirahamwe baciye basanga yuko bikuri abanyeshuri nibo mu morero kituma rero cyabaca igikorwa cy'ibya gutegura gutanga impamyabushobozi ku banyeshuri bakwije ubushoboye bafite uburenganzira kandi bakwije ibitegetswe n'amategeko. Muri make rero ikinyamukuru bagomba guhamagara uyu munsi kugira ngo mwebwe mujejwe kumenyekanisha amakuru kure cyane, muvyumve mubimenyesha abandi, mbese mbere duhumurize n'abanyeshuri. Abanyeshuri bari biteguye by'ukuri kuvuga ku munsi wa tariki 4 nibo bari kuronka kwakiriza inyosho zabo biteguye bafite vyangombwa, ariko mu gitondo bumva ntibikunze. Siba uko abanyeshuri bashoboye kuba babaye ku mitima, none tubahumurize n'akanya ikibazo gisenaniwe n'umushikiranganji, kandi tuteze neza yuko umushikiranganji kariwe ari umuvyeyi aserukira igihugu nacyo kikaba ari umuvyeyi wa twese. Turizeye neza yuko mu minsi idatevye umushikiranganji yagiye guha inyishu, kuko abaserukira ishure n'ishirahamwe ryashize iryo shure batuye umushikiranganji bamusigura ikibazo aho gihagaze, kandi umushikiranganji yarabumvirije. Ariko rero turacarindiriye neza inyishu umushikiranganji azoduha mu minsi idatevye. Bidusaba cyane cyane twasaba ko banyakubahwa umushikiranganji wacu ajeje indero n'ubushakashatsi botugirira amatohoza anyarutse mu gisabo, kugira ngo abanyeshure Burundi bw'ejo ico baharaniye, ico barariye amajoro n'umurango bashikirizwa ku murango babona, kugira ngo abavyeyi bemera bakikokora imyaka yose bariko bariga, nabo abavyeyi nabo babone yuko abana babo bataje ku ishure baje gukina, ariko hari ikintu bakoze. Kivuga rero turindi cyo umushikiranganji atatubwira, mu gihe rero umushikiranganji atatubwira umunsi n'isaha, twebwe turongoye ishure kaminuza mpuzamakungu ya Equateur twovuga ati ejo cyangwa ejo turindiriye cyo uduserukira umushikiranganji wacu ari we yaduha uburenganzira. Icyo twakimusavye, hanyuma kandi tugasaba yuko abanyeshure bo kwihangana. Turazi neza ko bibabaje baravye uburyo bakoresheje iminsi bamaze biga amajoro n'umurango. Hariho abanyeshure batari ngaha mu gihugu, ariko ko iki bari bamaze kuza bava hanze mu bindi bihugu kibano, abo bari biteguye bari baje, ariko rero tubasaba bihangane mu kurindira yuko nyakubahwa umushikiranganji wacu aduha by'ukuri ikindi kiringo,
katuzeye neza yuko tekera cyane hama kandi twasaba abavyeyi kujya bihanganye gatoya kugira ngo ibintu byose bive mu nzira. Icyo tubizeje nuko vuba na vuba igikorwa kizokorwa, kandi twizeje abatwumviza bose yuko kaminuza mpuzamakungu Equateur nkuko imbere y'ibyo bibazo biba bari bayizi igiye no gusaba kugira neza gukora uko yaho ikora, yongera ikorera igihugu, ikorere abene igihugu, iteza imbere igihugu